Yesu n'umwami. Igice cya 32 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Muganga yakubwiye ngo urumva rero ngo kubera wagize yasanganya tukaba twaragukuye mu gitereko urumva ntuzopfuvyaye. Iyo ni isi ibiboneka. Mwisi y'imhemu tangura gutegura agakopo ciramwo, tangura kurondera bya bikanzu by'imarinyeri niko bavyita uzora wambara, tangura kuzurimenyereza kugenda sinze ko byumva. Mukobwa umwe yanerefonye mu gatondo amubwira ngo waransengeye ngo nari maze imyaka 20 ngwaye ingwara ikomeye cyane. Ati mugabo kuva wansengeye yaraheze sinamenye ingwara yari. Ubwo n'ubushobozi bw'Imana. Nta muganga ashoboye gukiza ingwara yananira. None aba bashinze nahe waragwaye ugutwi si Imana. Ubwiza ukwize buri ibintu byose bipfira mu kutizera bigakirira mu kwizera. Umuntu umwe yashingiye nahe turi ngaha twavuze duti abatahora barya agakoko nibatahe bashikire ku nkoko. Yo mudamu yarantwengeje yambwiye ati nashitse muhira nari maze ati ibintu byitwa inkoko narabihe sinabiheruka na gato. Ati sanga inkoko muhira ifunze musidirisha kwiragiragira utuntu mvuye kuri eglise. Ati serugo nti uyu mushitsi ya nako ngo iyi nkoko bashize ngahani yande yaraze ngo n'umuntu yayishize kaho nyine yayibikije ntiyaracibuka n'ijambo ryavuzwe hari dimanche nyine. Mugabo ambwira ati ni gwacu tegura. Ati naye karanze ndiko ndaririmba. Aya majambo y'Imana nimuze muyafate minenero. Bwana siwe sana. Mukwizera tangura ivyakazoza uri muri ku. Hari ibintu bidashobora kukuzibira bimaze kubona wafashe umurongo. Abagendesha imiduga murabizi. Uri modoka uri kuragenda wamaze kwiyangaja n'akaduga naho koza n'amanyama menshi kageze hajya karafrena kumaze kwiyangaja. Mugabo gazi imbere ugatangura kuzuragira gutya wawo ndaca guca imbere akigira naho kazosigara ngaho ugeza saa 8 ngo ndi ku maferuje naho nta feruje yatse. Bwana sende sana. Tangura mu kwizera gutegura ibiri imbere ubona kumenga byo bikomeye utangure kubitegura muri uno mwanya kugira ngo kazoza kawe kazobe keza. Na musi numwe urigera wambara impuzu ishonesheje uja muri vayura niko bazita, abandi bazita Vietnam sivyo no, abandi nabo kazita demi Dakar. Tangura kwimenyereza abatayere size kuvyumva genda upatane n'umutayere mubwira ati none kanzu ikostume ikunda kwambara iki ikunda uko kwambara iki iribaya rizimvye rishonerwa ngaha. Je nta mutayere nzora nzanira impuzu atari wewe sawa ngabanya tupatane beje umba nkunda kuzanye zitatu mu kwezi wotuzura urangabanyanga ugapatana utararonka kazi kubera Imana itamaramara itavuga ngo yongo ari imenya siyo yavyishizemo siyo yavyitayemo. Imana irakora ibishoboka byose kugira ngo cyakindi watuye gishoboka. Turageze wa mwanya rero wo gusenga. Reka dusenge twizere ko Imana iza kugira icyo ikoze ku buzima bwawe. Mana nziza, Mana udukunda, Mana tubabaye,
ndagushimiye kuri iri teka uduteye ryo kuba waduhaye kuba turiho kuri uno munsi kandi tukaba tugihema. Icubahiro cyose ni kibi cyawe Mana. Eraba ndakweretse umwene data afise umutwaro umurembeje umunanije, arabuze ingene aza kubigenza, arabuze ingene aza kubifata. Mana ndaguhamagaye kugira ngo umuvugire, ndaguhamagaye Mana kugira ngo ugire icyo umukoreye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Ivyamuhagurukiye ubihagurukire mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazarete. Reka Mana umugirire neza, umuhe ubugingo budashira. Eraba yarasubiye inyuma, eraba araregarega mu vy'impwemu, eraba n'ivy'umubiri biriko biranka, eraba n'amagara yamukitse, eraba Mana ibinabiriya biriko bigenda nabi. Ndaguhamagaye Mana kugira ngo ugire ico ukoze mu izina rya Yesu Kristo Mwami, umutabare kugira ngo Satani ntaronke ahaca, maze Mana umukingire nkuko ijambo ryawe ribivuga ngo nunamurira amaso yanje ku misozi ngo gutabarwa kwanje kuzova he, ngo ariko gutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye isi n'ijuru. Reka Mwami umutabare umugire neza, ndizeye ko vyumvise Mwami kandi ko bikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Nimba wishuwe muri aya masengesho twasenze canke ukaba wahezagiwe n'iri jambo twigishije, ndagusabe ucu twandikira audio, turungikire audio, ucu turungikira audio, uvuge icagufashije, uvuge ingene vyagenze, kugira ngo natwe duhimbaze Imana. Yesu aguhezagire. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.